Bano ni ba Talk Business turabaramukije cyane gose ni Shadow muri kumwe ngiye kubabwira amakosa ashika kuri 3 yaranzwe n'abagiye baramininga cryptocurrency ya Minage bita P network. Ni Minage yakunzwe na benshi kandi yakozwe na benshi, ariko ngira ndababwire amakosa yagiye arabaranga ashika kuri 3 mwese maza kwisanga nimba utakoze warakoze ririya cyangwa ugasanga uri ncabwenge nta narimo wakoze, ariko ni byiza yuko kugira mu minsi zanze ndababwire izindi Minage zikomakomeye wokora. Ni byiza yuko maza kubabwira ati banza mwirinda ya makosa nimuze musubire kuyakora nkuko mwayakoze ubushize. Ngiki kintu abantu batari byigere bababwira na rimwe. Alright, great or die trying, never stop learning. Niyo mpamvu tuje kwiga iki kintu kirakomakomeye, muze kugihererekanya kuko aya makosa kameme nidusubire kubona yirepeta ubugira kandi très important. Ngiye kubereka nifashishije coin market cap. Muhaba mumbaza ati mbega coin market cap ni iki? Coin market cap ni urubuga arutwereka iki na kiriya idonido y'ivyerekeranye na cryptocurrency. Donc capitalisation yayo, amashangeri iriko, amafaranga yagiye hanwamwe muri 24, amafaranga yagiye hanwamwe muri kahise ainsi de suite. Donc ivyo byose tubisanga kuri coin market cap. Hari n'izindi mbuga nyinshi zikora nka coin market cap, zitwa za coin codex n'izindi nyinshi. Ngaha baraza bakatwereka igiciro cha P network ni $0.1298 in PS imwe ya P network uyu mwanya. Donc baratwereka yuko muri 24 yamanutse, muri 24 baratubwiye ko yamanutse ibice ubusa 0,89% yuko ariyo yamanutse. Niyo mpamvu usanga iba isa na rouge, nibwo rugero yamanutse ko muri 24. Ye bisa na vere vyerekana yuko yari kuba yaduze muri 24. Iyo tuvuze 24 no kuvuga iki? Uyu mwanya nimba turi saa moya za gatondo no kuvuga iki? A partir ya saa moya zejo hahise kugeza uyu mwanya ivyo bintu byabaye, okay? Nimba ari na rouge akabari Moe 15% no kuvuga yamanutse ibice bingana na 15% muri izi 24. Nimba ari V no kuvuga yaduze ibice bingana na 15% muri izi 24. Alright. C'est très important yuko ako kantu mukamenya, abashaka kuvuga ni ndakeneye formation ya kimwe cyose kuvyerekeranye ibi byose niko ndababwira. Ni byiza yuko mwitura MetaVision akabere kiyabigisha kimwe cyose, cryptocurrency ya fake ya vrai, kiyerekana amashangeri biriko. Ngerageze kubacishiriza ku mayanga, ariko ni mwabisaba hariyo muri commentaire nzosubira ndabereke idonido kimwe cyose. Ariko uyu munsi tugiye kuvugana ku makosa 3 yaranze abantu bagiye baramininga P network. Alright. Ngaha baratwereka igiciro kinini ico bita ATH. Donc le prix au sommet imaze kugira ko igiciro kinini imaze kugira ko baratubwira yuko imaze kugira kuri $2.97 in pièce. Iyo ni prix unitaire in pièce, okay? Hano hepfo baratubwira yuko imaze kumanuka ikagera peut-être yuko le prix bas ari yama 0,12 none combien imaze kugera ko. Donc nuko voilà. Ikosa rya mbere abantu bagiye baramininga P network ku bantu batayizi, ni cryptocurrencies abantu bagiye bararonka a partir y'amatelefone yabo. Kuba ufise telefone ugatunga application ugafyonda ukaronka ayo pièce muri 24 ugasubira ugaparena abantu ukaronka pièce muri 24. So kuvuga yuko ivyo izo pièce wazironka kubera amafaranga washizemwo, oya, wazironka kubera iki? Wakoze uwo mugigwa wo kumininga, ukabikora uyu munsi, ukabikora uyu mwaka, ukabikora harabatanguye kumininga za 2019. Baza kubona ivyamwa vyayo nimba batasamaye 2020.
2025 mu ntango niho yagiye kuri marché. Uko kuja kuri marché kwayo bamwe baravyemeye abandi ntibavyemeye, ariko nagenda babwira yuko ukuri kuhari nuko uyu munsi P Network yaragiye kuri marché. Abantu batavyemera ndaza kubabwira ikintu bagiye baremera, bari mu mutwe barementirijwe, reka mvuge nkuko barementirijwe n'abandi bantu bagiye kwizera ikintu jewe nemera yuko kitari cyo. Uko bavuga ngo niyasohoka ngo izosohokera kuri ibi nibi, ivyo zose tubaza kwibona muri video. Ayo makosa kameme ntimuze mwongere. Mbega ni kubera iki ari umuntu yarafise ama pièce menshi muri P Network mugabo yahomvye? Mbega yahomvye gute? Hakaba hariho n'uwundi yahomvye kubera iki? Kubura amakuru, kudakora amakiwise n'ibiki, ariko ivyo zose bikubiye mu makosa ukwiye kuzirinda mu yandi maminage uzokora for next opportunity. Donc ngaha baratwereka Toto Supply yuko donc ama pièce yose hamwe ya P Network yuko angana n'amabiliyo ibihumbi ijana. Maxi Supply 100,000 billion P. Okay, barongera bakatubwira kandi yuko volume muri 24 zingana na 8,27 million. Nako c'est très important yo kukamenya. Aha naho baratubwira yuko P Network zimaze kuja muri circulation, muri circulation zitakiri muri stock ni 10,69 billion. Nukuvuga muri 100 billion izi iri en circulation, we ufise n'ubundi afise zingana na 10,69 billion. Urumva yuko hakiriho muri 89,combien billion zitaraja en circulation. À connaître ça par cœur. Donc mu makosa ya mbere yaranze abantu bagiye baramayininga i cryptocurrencies ya P Network no kwizera imyizerere itariho, itabaho, igoye kwemera. Bakakubwira ngo P Network ngwizogira valere, ngwizosokera kuri valere ngo y'ibihumbi 310 vy'amadolari. Ariko nawe ukiyumvira ugakoresha reflex yiwa ukavuga ni eske iki kintu nakoresha telefone y'ibihumbi 100 muri iyi myaka 3 canke ingahe ndakirose kiragize valeur bunye nakironkiye kubona kameme ilifo faire quelque chose. Ukaciyumvira ukavuga ni eske iki kintu eske ikintu shoshoboka abantu bari bose ku isi bo gira ico kintu gifise valeur naho yoba ini pièce gusa twese tubaha amafaranga, ayo mafaranga yobakorokeye avaye. Donc arifreshire quand même nibaza ikiri kosa uwo muntu ntaza kubwira ngo muri kazoza ngo ikintu kizogira iki. Kazoza nta ukazi, batubwiye ko n'abamarayika ubwabo barabazanya. Twakuze twumva ngo Yesu azoza na n'uyu munsi ntaraza. Abapfuye bari bazi ko bazopfa yaraje. Na ubwawe urashobora kuba ufitiye imyizere. Bamwe ati Bitcoin izogera kuri 1 miliyari ngo muri umuntu akanabivuga yana preshije igihe ivyo bintu bizobera. Ni wa muntu akontrola isoko kameme. Donc ni vyiza yuko ugenda uribaza utubazo nk'enutu yakoze iki, nigiki uwo muntu ariko arakora kugira ico kintu ciwe kiza kigira iyo valeur. Donc ni vyiza yuko ikintu tukacumva tukakirabisha amaso dufise, tukakirabisha n'amaso y'umutima tutibagiye n'amaso y'ubwonko bwacu aribwo bwenge bwacu. Okay, irindi kosa abantu bamayininze P Network bakoze mbere sinabo gusabana arikora, ndaza kubayerekana abandi bantu bakunda gukora iri kosa. Ni abantu bamaze kubona yuko iki kintu ndakirose mbere cyane agiye ku isoko, bakaca bafata ya myizerere ngo tuwasakombye, bakaca baza kikaca kibatuma ati jewe naho mfise indoto yo kugura ikintu kivara 10,000 dolari kandi ndabona yuko izi pièce mfise zifise valeur. Uwo muntu akaca avuga nti jewe sindi bugurishe ndindiriye cya giciro. Nijyo n'indi kosa abantu bakoze, kuko nagenda babwire nko igihe umuntu yari afise
nk'igihe umuntu yari afise ipiyese ibihumbi bitanu ipi network ikaca ishika kuri iyi valere ya 2,combien $, vyumvikana yuko uwo muntu mu gihe yoba yarazi kuzikura muri wallet akazi transfera muri échangeur akabaza ati izi zivunjiro muri échangeur, uwo muntu no kuvuga ico gihe yarazivunjije araronka ivyo bihumbi 10 $, birenga kubera iki ariko yakoresheje ibintu bibiri. Cyambere nuko yamainize iyo Pi network, icya kabiri nuko yashoboye kumenya ingene beshanja iyo Pi network ku mayishanje kugeza uyu mwanya iri kuri OKX, iri kuri Bitgate n'izindi nyinshi. Kameme kirazira kikaziririzwa kubaho utazi ibi bintu. Ibisabwa kugira ubimenye nta bindi n'ubushake bwawe. Okay, izo zose bikorerwa muri telefoni wawe, nta muntu numwe yarategezwa kuba atazi iki gisati cya cryptocurrencies muri iyi myaka turimo. Uko ushobora kuba wicuza yuko uyu munsi utabizi, ni kuzogera 2030 wicuza ko utazi intelligence artificielle. La fois passée ubushize twababwiye opportunité wokora uyu munsi 2026 kugira ntibize bigutume wicuza muri 2030. Mugende kuri WeTalk Business, cyo kiganiro twaragikoze kandi cyahimbaye benshi, nawe ndakwifuje kugenda kukiraho. Ngira ndababwire ikosa rigira gatatu ryakozwe n'abantu bamayininze Pi network. Irindi kosa ryakoze abantu bamayininze Pi network ni iryo kutamenya ngo mbega ngo igiciro cyayo ni ikihe. Kuko igiciro cha cryptocurrencies ntuzokibwirwa n'umuntu mwibarabara. Oya, soko bigenda. Igiciro cyayo uzokimenyera ku ma échangeur. Ukagenda kuri Coin Market Cap ukaraba igiciro kiri kuri Binance, kiri kuri ama échangeur yose ibiriko ukakiraba, ukaraba Bitgate naya aha kuri KuCoin naye ainsi de suite. Hanyuma ukavuga ndi okay, muri aya mayishangeri iriko iyi cryptocurrency ni hehe no yivunjira. Ico kintu rero cyaragiye kigacanga abantu bakabwirwa ngo okay, ngo ndiko ndayigura kuraya, ukacumugurisha ko kandi nkumbore kuresha atari yo mafaranga iri kiragurishwa ko kuma échangeur, bikaca bituma uhomba amafaranga utari guhomba. Niyo mpamvu menshereza ningira ndababwira kakantu, umuntu nakubwira yuko formation y'ikintu runaka wo yigira ku 500, iyi formation ushobora kutayigira uyu munsi, mugabo muri kazoza uzohomba ya 500 a multiplier par. Kirazira kuba udafise ubumenyi. Ni wabona umuntu umwe afise ubumenyi ku isi, gerageza nawe n'amaburi ugira kantu ko kwidebrouiller mugabo gafadika. Umuntu wa mbere yihenda muri ubu buzima no umuntu yibwira yuko yahejeje kwiga. Mw'ishure ntaho uzigera ubona bakwigisha ngo guteresharije ngo ikintu ngo baca muri Play Store. Ivyo navyo ziga, ivyo uzovyigira muri ubu buzima busanzwe. Mw'ishure ntaho bazokwereka ati ngo woca amafaranga kuri YouTube, woca amafaranga kuri Facebook, ngo wo monetize account yawe gute, ngo wo ivyo ntavyo uziga mw'ishure, kandi abavyeyi bawe bazoba batanze amamiliyoni muga ivyo navyo uzokwiga, kandi iryo ricuri ritanga amafaranga. Ivyo rero ni vyigwa twiga muri ubu buzima duhagazemo. Biragusaba rero yuko mu buzima ushiraho wiyaka barriere yo tumutiga ikintu, ahubwo ukaramuka ubonye opportunity yo kwiga ni wihute wirukange. C'est très important, kuko ndiko ndababwira amakosa yatumye abantu benshi bahomba amafaranga batari guhomba kubera ikimanke y'ubumenyi. Ubushize hari video nabakoreye ndababwira imyuga 5 n'amaburiburi utarukwiye kuva mu gihugu cy'u Burundi cyangwa uve mu gihugu cy'u Rwanda ngo gisohokemwo iyo myuga utayizi, kuko iyo ugiye uyizi ikugirira akamaro kanini. Iyo video mumanuke mu video tumaze gukora kuri WeTalk Business,
musubire muyirabe ibanwengetera nimba uri muri Canada nimba uri muri Dubai nimba uri muri Belgique uri Australia genda usubire urabe iyi video c'est très important hari abantu bagitondera amafaranga muri banke narabakoreye video ibereka ingene dushobora guherekeranya amafaranga ava yuko ndababwira ikosa ryanyuma abantu bakoze muri P network ni byiza yuko ibi bintu mubanza kwifata nkama niyo mpamvu twabazaniye MetaVision ikibazo cyose ufise ari kuri graphic design ari kuri kuvyerekeranye gucica amafaranga n'izi mbuga hari abantu n'uyu munsi bacihenda ngo uri mu gihugu cy'u Burundi ngo amafaranga ntushobora kuyinjiza ngo na Facebook kandi tuza abarundi beshi bari mu Burundi batigeze bava mu Burundi bafise amakonti ya Facebook ari monetize dufise abarundi beshi bari mu gihugu cy'u Burundi bafise amakonti ya TikTok batigeze bava mu Burundi kandi bafise amakonti ya TikTok ari monetize ivyo byose ni ibintu tubafitiye tugiye kuzobereka nga kuri WeTalk Business nahandi muzobisanga donc muharanire kwiga amakosa nkenaya ntazigere asubira kugaragara ku muntu yamenye WeTalk Business kamera turi kuri Facebook turi kuri YouTube turi kuri Twitter turi no kuri TikTok izo mbuga zose ndazi yuko uzikoresha ni vyiza yuko ufata kanya ukavuganire kansimbire kuri WeTalk Business namaburi sinza kubura ko ubumenyi ngenda ndahakuye kandi kuri gusa kavugana kinacho kiranzazaniye simbira muri MetaVision kuri office wige wige c'est très important ubwo umenye numara kuburonka umwana wawe ntazosubira kubutangira amafaranga ni wewe nyene uzoca mu professeur wiwe nuko donc irindi kosa ryagiye rirashikira beshi mu muzo wa P network ni kutamenya kumanipira ama échanger ntumenye ingene batora wallet ukarungikayo P network zawe hanyuma ukazikurayo ukazigurisha mbe ukavuga nti ndazi kugira buy ndazi kugira sell spot ubwayo ntuzi kuyimanipira ikibagiwe cyoco nabantu babakorera kuri future kameme waramenye WeTalk Business kirazira kubaho ubumenyi utawufise donc iri nirindi kosa abantu bakoze kubwishi ugasanga bariko barazigura bazigurisha ugasanga kamema ya makosa agenda aribonekeza niyo mpamvu nababwiye yuko bientôt nzobaha ayandi ma cryptocurrency bariko baramininga si vyiza rero yuko ugenda kuya mininga aya makosa utaravuganire kamanda yakosora banze ngira ubumenyi muri ibi bintu donc nayo makosa nagirageje gutororokanya yaranzwe n'abantu bamayininze P network nawe urashobora kubura zirindi kosa ati jewe narakozwe ko niri kosa nyabuna genda muri commentaire utubwiye kugira uwundi aza kugisoma aza kuvuga nti bwabo nagiri nararikoze ntarizi ntaziyongere kurikora donc nivyo nashaka yuko tuyaga yaresha domari muri kumwe mugira ibihe vyiza ubumenyi c'est très important quand même.